ryo umusaza Clovis ayituzanire inshuti zanje Pepe ari mu mubabaro. Pepe yare bamuye kurara mu biro. Pepe ari mu mubabaro. Nyuma yo kubakana n'umufasoni wiwe imyaka igera kuri 30, uriya mukenyezi yamurahiye ararengwa, aramubwire yuko bagiye gutandukana. Kimwe mu bintu ngo vyinyegeje inyuma, nabonye ibimenyesha makuru bitandukanye byo ku mugabane wa Buraya bivugwa ko ngo Pepe ibintu byo kwitaho umugore wiwe ngo atari kirenga, ngo yashobora gutaha akaguma kuri telefone cyangwa akaguma kuri mashini yiwe cyangwa akaguma muri saro yicurikiye mu gihe madame yaba muroreye. Noneho ngo vyagiye no kumucanga uriya mupfasoni wiwe ngo Pepe ngo akaza yitabagura, wagataha yitabaguye ibizara uriya mugore wiwe, akanarindira ko Pepe yo kwivuza canke yomera umuti canke yogira ikindi kintu ngo bikanga. Bavandimwe, sishaka tube atashe sana kuri ibintu vya Pepe, nagire mwishire mu gahinda ko umugore avuga kafisi birafisi fatiro. Ariko donc avuga ko umugabo wiwe yahindutse sana, ahubwo uriya mugore ari wamenyereza Man City, ababona ibibazo byose Man City bifise uriya mugore binarenze. Ku myaka 30 bari babanye, Pepe ngo harageze ahantu kabisa ibintu byo kwinjira mu nzu ngo azarabizino kwa gitanda ciwe ngo yari intebe yo muri saro. Bago rimwe na rimwe bivuga ko hariho n'amajura mamwe yarara mu biro kwa Man City, akarara muri siege kwa Man City ntata ntabwira umugore ngo ntisobanure ntagire iki. Ivyo mugabo bibaye muri yuno mwaka Man City bahe mu bebe bigira iki, ivango ibaye mu bihe bibi ibura resulta. Mugabo ngo si mvango ntivyanakweze navyo oya, ahubwo ngo nigiye Man City yabiri gutwara ibikombe yarataha. Mugabo umwanya haguha umwanya umugore yabari muri tactique ziwiwe, yiyumvira ujya ategura inkino bivanye na pressure bariko aravuga ati none kashaye umugabo jewe rero sombwa na Man City wiwe bahitamo rero kugira iki mu myaka 30 bumva ngo bahitamo gutandukana. nabonye ku rubuga rwa Pepe Guardiola yateretse ko amafoto abiri abantu benshi yanabatwengeje cyane, dufoto nyene twiwe kamwe ku rubuga rwa Facebook rwa Pepe Guardiola. Igihe cy'isaha 6:12 niyo yashaka agafoto ka mbere ariko inywera itabi yiwe, kagafoto ariko inywera itabi, akandi nako mu masaha 8 acetereka ku ikiganza. Magabo ujyasanzwe ari no mu program uno mugabo ni Jesse naguciye ubona Patrick ikoreshwa n'abakinyi bakera ba FC Barcelona. Pique yarabikoresheje, Arturo Vidal yarabikoresheje, mvago iganza ikiniganza mvago cerekana ibitsinda nk'intoki 5 cyane nako baba bari kuvuga kuri classico yarayibaye. Mugabo nk'agafoto abantu live barakabona ari kwinywera itabati ntaco bimbwiye ivyo bintu nana nitabikesha abantu samunani yacashira ko kajya kikiganza nako. Nuno mugabo rero Pepe Guardiola nibaza ko yagize ibihe bibi muri kuno kwezi kwa 12, yagize ibibazo byinshi bitandukanye ndetse tumaze imisi tubona yuko sinibaza ko no kwezi kwa 12 gusa ushaka kunavugura mu kwezi kw'icenda presque mu kwezi 10 yatanga kwinjira muri resultat zidafise consistence zimbo zidahozako uko 10 na 12 niho wabona ko cya kwicyo kuta enchaînement y'inkino nyinshi adatsinda. Ni Pepe Guardiola nivyo hari mu kwezi kwa 10 niyo yatsindwa urukino rwa mbere mu gutangura seri yo gukubitwa bakina na equipe ya Tottenham mu gutsinda ibitsindo 2-1. Nibaza ko kino kiri mu bintu vyatumye Pepe Guardiola nakari gasigaye kadenduka n'umugore wiwe. Burya nibaza yuko mu rugo ndetse nkuko benshi numva banabivuga mu rugo iyo abantu bamaze kubana bijya bintu byo kuvuga ngo kundana ngo iki biramera nk'ibigabanutse gato, akaba ikintu cyitwa kwihanganirana kugira ngo mubane neza. Rero Pepe Guardiola inyuma ya situation zigiye zitandukanye vyagiye biravuga yuko bishobora kuba bimugora kugera agacahurana n'izire zitambi zari zitanguye kuba mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 bino vyace biba nk'ibiza gusongera isibe bituma
wa mubano wari usigaye hagati yiwe n'umugore wiwe utosekara muri make utosekara wose muri rusange ni Pep Guardiola rero none umugore wiwe nkuko vyagiye birandikwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye nuko ino ngingo ikinyamakuru Sport canditse ko bayifashe mu kwezi kwa 12 ariho bemeranya n'umugore wiwe witwa Christina Sera gutandukana burundu inyuma y'imyaka igera kuri 30 babana rero navuga yuko kuri Pep Guardiola uravye tuno dusanamu turi kuri YouTube bari kuri YouTube baratubona yaciye atereka ko inyuma y'ibi vyariko biravugwa nibaza ko kuri Pep Guardiola we bisa naho umenga nta vyamukoze ko cyane kuko nta kintu atakaje umukecuru avuga ati oya reka nimureke gutwenga ariko zo umukecuru nimureke gutwenga umuntu n'umukecuru erega inde Christina Sera none imyaka 30 bari babanye ugira umbwire yuko iki ni kirundi mvuze iki ni kirundi mvuze Pepe atakaje umukecuru wiwe ubwo twavuga ati umukecuru atakaje umutama wiwe Christina Sera yarahi gahunda rero ni Christina Sera none mumbonera ashobora kuronka undi mugabo mugerageje kuraba kagiye basi Christina Sera ashobora kuronka undi mugabo ariko jise mbona Edi rahaba neza yoga no bwe banzu oya tuko turaba solution kuko Christina Sera uko umubona cyangwa uko uvyumviye ashobora kuronka undi mugabo babifatiye ku bintu byinshi babifatiye kuri fortune ziwiwe yafise n'ibyo ashaka n'uburyo agomba kubaho ikindi cyo tumaze kubona icyo nakwita novuga gute ibyifuzo n'ivyiyumviro by'abazungu bitandukanye natwe abirabura dufatiye abari nko mu Burundi njyewe ko navuga ngo ko Christina Sera afise amahirwe makeya mugabo mugabo waburaye buryo abazungu biyumvira mvugo ni ikintu gisanzwe kuko Pep Guardiola burya mpave mu ndabira n'imyaka yiwe suko ashaje cyane arashaje navye suko ashaje cyane ntago mushira kuri calibre ba Carlo Ancelotti ufite imyaka 53 singatrwa imyaka 53 cyane muto sivyo nashaje cyane nkaba Carlo Ancelotti sivyo niwo mushira mvango impande ya John Lopetwigi sivyo bisobanura ko asingatrwa Christina Sera havunda bira bwana Patrick imyaka nawe afise ego kandi bari afite abana bangahe abana sabana batatu Christina Sera hamwe n'abana batatu n'umwana yitwa Maria witwa Marius n'uwitwa Valentina abana batatu bisobanura ko ikintu cyo kuronka undi mugabo kuri Christina Sera birashoboka cyane wanashima gusumba uko no hamahirwe kudashoboka kuko naravye na apparence yiwe si apparence no vango y'umuntu yo bakuze cyane agira ukabando Christina Sera sivyo kirira cyo nindi mbuno munsi Pep Guardiola yo kuyumvira kuzana undi mufasha kandi yo muro Pep Guardiola yumviye undi mugore aca mukombe aha nyine direct urumva Christina Sera rero ntashobora kubihombera oya ntabihombe nta no mahomba ngaho navuze ati babifitiye ku bintu byinshi fortune azobatakaje umupfasoni mwiza pe sivyo niko ndakubwira uyu Christina Sera azobatakaje umupfasoni uyu Christina Sera impamvu mvuga ngo ni umupfasoni mwiza buri yafashije Pep Guardiola ibintu byinshi hamwe twona bivuga hano buriya Pepe nyine nubwo yokwikaza nubwo yogira iki araza kuba atakaje umupfasoni ibi ni je mbikubwiye batambwe gukururana canke gukundana vyeruye no mwigeme Christina Sera afise imyaka 18 ibaze mu gihe baje kugira ubukwe igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu 2014 bavyarana kano kanya bafitaniye abana batatu witwa Maria Marius ndetse na Valentina aba nibo bana batatu bafitaniye kugeza kano kanya nono mudamu witwa Christina Sera uri rero
uyu bari kumwe aja kumenyereza FC Barcelona aja muri za Bayern Munchen yari kumwe none n'igihe yaje gukina mu Butaliyano bari kumwe cyane. Rero urumva yuko kano kanya bamaze gutandukana. Pep Guardiola ati reka fata inzira zanje, Christina Sera fata inzira zawe, ariko nibaza yuko bimwe mu vyiyumviro bagira muri kino gihe nibaza ko Christina Sera mu vyiyumviro afise atakurongorwa kurimo no kuja gukurikirana umuryango yonaronka undi mugabo pe ariko neza yonaronka undi mugabo Sera yarifashe neza erega ndakubwira a 18 ans sivyo mamukiri bato encore une fois burya iyi myaka bagezemo niyo myaka yo kubaka kuri bo iyi niyo myaka yo kubaka sérieusement ni urugo karufata sérieusement mva muri make ari n'abantu bavuze ngo kuriya kuntu Pepe yongereje amasezerano Christina Sera yaramufashije aramwihanganira Pepe aragera ku bintu bitandukanye muri Man City uku kuntu rero yongereje amasezerano muri Man City ngo bishobora kuba byaranamuteye depression uwo mufasha namwe ati ndone jengi nyuma yo kumara imyaka umunani umugabo ntamubona ari muri kurse ari mu bibazo yongereje undi mwaka w'umubabaro bivuga ko projet ya Bayern Dominic itamushize kure y'umugore bivuga ko igituma projet hatabaye réussite nyinshi kuri Pepe Guardiola muri projet yari mvuga muri equipe ya Bayern Dominic nuko atayiha umwanya nkuko yashize afata projet ya Man City burya cinjira muri projet ya Man City niho noneho umwanya atanguye kubura kuno mugabo bitwa kumufasha Christina Sera bivugwa ko Pep Guardiola mu buzima yitakazi gusumba umuryango sivyo yitakazi gusumba umuryango turetse na Christina Sera ngo mundwi Pep Guardiola nimba mundwi ahaye umwanya mwinshi abana biwe ni misi ibiri mu misi ndwi gize isomero bisona ko biri mu bintu byakoze kuno mu kenyezi witwa Christina Sera kandi inyuma yuko Man City maze gutwara treble sibyo bivuga ko ngo bari baganiriye bamva ngo barumvikana ko yogabanya umwanya aha akazi byari byanatumye Pep Guardiola atanga kwiyumvira ko yova muri equipe ya Man City akaja muri kurondera equipe serukira bihugu kuko yabwiye umugore we ati uko biri kose sino kwicara agati rondera kandi kazi ukora rondera ni project ukora ishobora gutuma uduha umwanya Pep Guardiola bamupromva ngo umugore wa propose ati basi ko ufise offre ku meza imigwi myinshi ikora ko imva ngo iri ko propose harimo mu gusoko kwa Brazil harimo Spain batarayiho no mugabo bitwa ni Dora Fuente harimo Ubudagi harimo Ubwongereza Christian Senabwe ati none ko mbona izi projets z'ama club zigutwara umwanya zikakutraumatiza ukwatwi mu mwanya ukitabagura ukitabagura iki biryoshe kubona umugabo wawe ariko arakumbagara hariya ku kibuga atanguza umutwe agira ikintu yakirenga 50 ubundi nanje ndi mu gishingo curiya mugoro nakabaye kuba narafashe ingingo nkize hakirikana nibaza ko erega twonihoza kuvuga yuko bishobora kuba biva ku kubura umwanya gusa ni ibintu vyinshi ingene Pepe yagiye yitwara muri make kubura umwanya bifatana no burya abanye n'umuryango we Pepe ko yagiye yitwara bonye kinyamakuru citwa Paris Sports cyo muri Nigeria canditse kivuga ngo muri migwi icongereza reka ndabivuge kuno kugira ngo ntibave bivuga ngo ndabisobanuye kutariko ngo unconfirmed reports have surfaced of Guardiola allegedly beginning an affair with an unidentified woman in late bisobanura ko bavuze ngo amakuru amwe ataramara kuba confirmed ataremezwa yerekana yuko avuga yuko Guardiola ashobora kuba ahogwa kuba yaratanguye kuganira afere amafere n'undi mugore atazwi kuva muri 2021 birakunda oya je ntabwo nemeza ko Pepe yitwa n'umutima wanje urabimbwira ko Pepe yitwaye neza ariko uyu mugabo ni imfura Pepe ni imfura mu janye niki ameze neza ndibaza mu iki kuburyo biba kweri yaracinye mbona Christina Sera mbere mbona Christina Sera nyene ari umwana mwiza nuko none umugore w'imyaka 40 Christina Sera
uri kumwe na Christina Sera kumwe na musaza Pepe sha biramurangiranye imyaka 52 Christina Sera amasakunda oya murabesha ariko ane yabonye neza nuko birumvikana rero aho igituma tuvuga ko atabonye neza nimba yaramaze gukora yabonye Christina Serapi niba yamaze gukora ku bibazo biri kuba mbwa ikini naco ibyo sirega bidutwara he eske bahuye gute babanye gute byagenze gute usanga ari babandi no usanga yaba yamuru force quelque part bivanye n'ivyo mu 18 18 pourquoi pas tu vas forcer 18 kuko basa nabanganya n'imyaka pourquoi non tu vas forcer imyaka 5 n'ibiri n'itanu ningahe ni 3 Christina Sera afise 50 Pepe Guardiola 55 nuko birumvikana bari muri generation imwe n'inyuma abantu bari kumva mwino misi tunahera wanashima no ku mugabane wa Buraya ku ma breaking news kubera ko umwanya barawuduhaye